Shalom to you, amahoro ya Yesu Kristo abane nawe. Kino ni kiganiro ubushobozi bw'ijambo nkuko mukimenyereye imisi yose. I really thank God for your life. Ndashima Imana kubw'ubuzima bwawe, ndashima Imana kuba yemeye ko rino jwi ushobora kuba uri kuraryumva kano kanya. Ndagira ndakwibutse yuko kubaho kwawe atari impanuka, atari isanganya. We are entering the new year. Mbere twaramaze gutangura umwaka mushasha. Uyu ni umwaka mushasha, but I want to tell you, hari abantu benshi bagwaye ama wishes zitandukanye bakubwira ngo happy new year, uzoronka ibi, uzoronka ibi, uzoronka ibi, uzoronka ibi, uhinduke muri ibi, uhindura ibi nibi, ariko byari byifuzo bakwifuriza nk'abagukunda. Exactly. Ariko nagira ndakubwire yuko nutagira icyo ukoze ku buzima bwawe, nta kintu na kimwe kizohinduka ku buzima bwawe. Nothing is going to change on your life unless you do something. Nimba uri umunyantege nke, uzoguma ku umunyantege nke nutegera Imana. Nimba wari umuntu adasenga cyane, uzokomeza kuba umuntu adasenga nutegera Imana. Nimba wari umupagani, uzokomeza kuba umupagani nutasenga cyane. Kandi nimba wari ufite ikibazo runaka utarondeye the way ushobora kugikemura, kizogumaho kubera yuko Imana yaraduhaye isi, irarema isi, avuga ngo umuntu naganzi biri mu isi yose. So you are in charge to change that. Ni wewe bikura bagira ngo ushobore kubihindura. You have a rights to change your life. Ufise uburenganzira bwo kugira ubuzima bwawe nabi cyangwa se kugira ubuzima bwawe neza. Ndamaze iminsi mvuga ijambo rikomeye rivuga nti ingabire cyangwa se inyenyeri yawe cyangwa se tala yawe irashobora kukugururira umuryango wo kwinjira muri position runaka cyangwa se mu gikorwa runaka cyangwa se ahantu runaka. Ariko character zawe, your character, imyitwarire yawe, uko witwara aho hantu, nibyo bizotuma uguma muri iyo position runaka. Tala yawe cyangwa inyenyeri yawe cyangwa umugisha byashoboye kukujana hariya. Imana ntago izokugururira ingabire yo mu isi mwemo hanyuma igufashe no kuyitreta. Oya, itegerezwa kukugururira iyo ngabire, iyugurure, hanyuma nawe ugwana intambara yo kuyikuza mu gutanga ibimazi byo gusenga cyane, mu gutanga ibimazi byo kwegera Imana cyane gose, no mu gukorera Imana mu buryo butandukanye. Yesu yari hano, yari Imana 100%, ariko abantu umuntu 100%. Ariko ntibyamubuza kuri mugoroba kugenda gusenga avuga ni data nyongera inkomezi, nyongera ubushobozi, enable me. Hari ijambo ryonyene rivuga mu Congereza rivuga ngo gift will open doors for you, gift will open rooms for you, but your character will keep you there. Urashobora kuba ufise tala runaka cyangwa se ufise ikintu runaka urimo indani cy'umugisha, ariko nutashobora kugitreta no kubehavinga neza no kugwana intambara ngo ntikije hasi, bizokunanira kushobora kuguma muri iyo position Imana yagushizemo. So it is your side, it is your time to treat your gift. Ni umwanya wawe. Nimba uri umuririmbyi, rondera uko improving ingabire yawe. Nimba uri umuvuga butumwa, egera Imana ikongera amavuta n'agakiza kayo ku buzima bwawe. Nimba uri umukozi runaka ukora ivyiwawe cyangwa whatever you do, in every position you are, behave well, act well, live well with people. Bana neza n'abantu, bumwizigirwa muri byose, hanyuma ikiruta byose urushiriza kwegera Imana cyane. Yesu Kristo azokugirira neza kandi azokuba hafi mu majana mu mazi. So this year, this season, don't be weak, don't be weak. Ntumunyantege nke kugira ngo kwira ko biragoye kuzoshobora gushika kuri achievement zawe. Reka ndakubwira, you have a big dream. Imana igihe cyose yamivuga iherezo mu itanguriro. Like now, Imana yarabwiye Yosefu, iramubwira nti bene wanyu bazogufukamira, ariko Imana ntigeze ibwira process Yosefu azocamo kugira ngo bene wabo bazogire gute, bazomufukamire. So Yosefu yari afise ijambo rivuga yuko bene wabo bazogira gute, bazomufukamira. Imana yamubwiye iherezo mu itanguriro, ariko ntiyamubwira hagati. So birashoboka ko ufise imigambi runaka uri kuracamo today, you have somewhere aho Imana yakubwiye, n'Imana ishobora kuba itakubwiye, ariko ukaba ufise achievement wifuza gucikako, ariko muri iyo achievement uzi
urugero runaka uravuga ni ndashaka kuzoba umuntu akomeye muri position runaka, ndashaka kuzoba ikintu runaka iki mugabe ico kintu cyose yifuza kugerako hariho process. Iyo process rero mu kuyigerako nico bitwa plan, no mugambi ufise runaka. Muri uwo mugambi you will meet a lot of words abazokubwira ko bidashoboka, uzohuramo n'ingwara, uzohuramo n'ibintu bitandukanye, ama rejection, gutakaza, uguhomba ibiki. So you don't have to be weak. Ntabwo se ko umunyantege nkengo utsindwe cyangwa se unanigwe mu gihe uzi ko hari umugambo ufise. Don't care about other words beside. Niwite ku majambo y'abandi bantu ku ruhande ashobora kuguca intege. Niwite ku biguca intege. Uhagacira abagutera inkomezi n'abakwankohaja gusumba bashobora kuguca intege. Uhagacira amajambo gukomeza atuma bandanya urugendo. More than caring about those evil words to put you down, to lower your spirits. Your spirit is from God. Imana ikugirire neza kandi Imana igushoboza. Nitezwera Justin niwe muri kumwe. This is power of the world. Buno n'ubushobozi bw'ijambo. Mwami Yesu Kristo akugirire neza, arushize kugushoboza. I hope you get something in this message. Ndize ko ari cukuyemo muri iyi message kandi Imana igushoboze kandi Imana ikwambika inkomezi. Shalom to you. God bless you.